nk'umuntu usanga mu rugo iwabo batamwagurira ngo bamuhe umwanya aravuga ati muhira nta mwanya bampa abavyeyi ntituyaga kanigire mu byo nshaka. Ugasanga ni koko kuja mu izo ngeso ugasanga yabwiyemwo yishakira amafaranga bimwe bavuga ngo bishuka dadi ngo bimuha amafaranga. Aha yewe ntubojayo. Oya. Gisukuri. Aha nta bintu vy'ibishukoshuko bye bishuka abakobwa bituma abakobwa bagenda mu ngeso mbi vyo gushuka wewe. Oya vraiment ndafise Imana kandi ndakunda gusenga niyo nk'umutima wanje wikura byagirize. Ndafukama nkasenga vraiment. Okay. Naye nkuje 17 ans. Ufite imyaka 14? Ufite imyaka 14? Kubera inkumi nka wewe? Niko nyene nakuriye mu buzima bworoshe. Uko ubuzima naciyemo. Yego. Nta muntu numwe atagira ubuzima yaciyemo. Yego. Mugana uvuga nti Imana yarangiriye neza. Yankuye hariya nari imperereye mu cyaro kashikana mu mujyi Bujumbura. Wow. Ntaramubona babaye. Aguma twe kunye. Nani bizi tumaze kubona nawe Frani ko mbona jewe agize ngo. Oya. Rero bareka rero. Javre. Ni wiyo ushavura. Ibanga nirihe kubera iki? Canke uriseka mbabaye? Ari ibintu nakoze numva ngo uyu muntu ngo yishavuje ngo agira nte ngo ararwara estoma nanjye sinshaka kurwara. Wama wiyumvira gute ku mwana wawe? Ariko arakura kandi n'umukobwa mwiza afite umukobwa mwiza. Je nibaza ko nkuko arinze agira ngaha ari amahoro abantu benshi aho ngiye bambwira ngo si umukobwa mwiza ngo Imana bigufashe kabisa ngo umusengere cyane ngo turabona bitazoroha ariko ntabeshe nta buhinga na bumwe wogira wo gucunga umuntu atari Imana hamwe nawe yakeneye kubesha nubaraja ku ishuri tuba twajanye bona mwirukana gacaca handi. Abakunzi ba African TV ndaramukije cyane. Tukaje gubira. Andre kwandikira yamba. See the outfit ndabira oya ndabira kinukira. Oya ndabira kinukira. Urasa neza. Cyane gose. Ubwiza buguma bwiyongera. Ndashima Imana. Ibanga niri? Umutima mwiza. Munguru umwana umukobwa w'imyaka 16. Gusa sindayirenza. Abagenzi ikimusi mwiza wakundana. None wabakundana gute batazi ko ufise umukunzi? Ninde yokwemera ko namufise ukurabiraba. Vyemera. Oya no ko. Nani mwigira vyemera sinjye. Ko ngambara nkuko ubunya wewe. Aya. Keri none kirato. Ndeke kubyuha ngo nafise. Sa ndafise shenge. Afishe? Ariko basi ni yamayishurwe n'irashatse kubwira. Ariko ndamufise. Urafise umukunzi? Yego. Cyambere mu buzima uremeye ko ufise umukunzi. Yohora ndamwemera. Yenda mufise. Je nabigere vyemera nari. Bona no horuze ndi single. Ufise inzira yakazoza biriko birajanamwo canke ni? Yakazoza benshi twoganira. Safre. Umwanya gutana rawuzi. Nataye mwinshi Frani nukuri. Bidafise inzira. Gusa niwe ngo ko asenga Imana ihezagiye. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko mezereza muraso mwiriwe canke muramutse bivanye naho muri. My name is Frank the Answer in African TV sanda wikaze wese uri kwatukira uri mu Burundi mu Rwanda sinza muri muri Buraya ndetse mu Guvi y'Abarabu ndavuga amani sambi sadeta Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nandi hose kwisi mege mwese ndabaha ikaze abakunzi ba sinema ndundi mege mwese ndabaha ikaze uyu numuza sanzwe yatuye ku munsi wirayidi aho twaje mu gikorwa cize cha Abel Nduwayo n'abakinyi bakinanye film nshasha igiye gusohoka yitwa Bakita Yes. Nuno munsi abiza kuba ari ibintu vyiza bidasanzwe turi kumutanga aboneza ko turi mu gisagara ciza cyane gose tujane tuza kubona vyinshi bitandukanye kuri uno munsi na Ben Nduwayo no mufasha wiwe ndetse n'uruvyaro wiwe aho usanga bategura ibikorwa bitandukanye. Yes, uno munsi tuza kubona vyinshi bitandukanye zo kubagandiriza mbega iyo film Pakita ivuga iki kubera iki Pakita n'ubuzima bumeze gute ni nyuma y'imyaka myinshi Abel Nduwayo akora sinema ndundi tujane rero tujane gatonya kugira ngo ndabereke gatonya. Yes, urabona wa mwigeme wiwe wa mukobwa we mwiza yangu cyane sawa urasa neza cyane. Thank you. Uramutse bakunze wa African TV. Salut mumeze neza nitwa Khene umukobwa wa Belle wa mbere mukuru. Kubera iki none kandi gusura vuga kandi kuri mukuru none kugenda gutwemeze kuri umukobwa wa Belle ankora umukuru ifura
kanje musanze nakavuze oya utegerezwa ariko kamwe numva ntukwa kuvuga papa wawe mwiza cyane gose umeze neza rero yego meze neza uretse babu twakoze ikiganiro ciza cyane abakunzi bacu baragukunze wow barakudusavye kandi babonye nguru umukobwa mwiza aciye ubwenge nangora ngiye cyose muzamungenenzo bampasi bemerere uzoba hari igihe cyose aduhaye isezerano muvyeyi aduhaye isezerano uberutse mu cyakiganiro twakora abantu baramukunze cyane rero tugere ngahanya gatonya baramukunze cyane rero bagumye bamusaba gose ati jewe igihe cyose muzonkenera nzoba mpari ego bo je nibaza ko muzovugana narakuze muzovugana nta kibazo yego okay ndagarutse kamenda mugandirize gatonya kugira ngo cege byinshi bitandukanye abantu baragukunze biva n'ingene uyaga n'ingene uyagisha abantu wakira gute d'abord kubeka imbega ubwenge nka burya ndashimira Imana yabumaye kuko nshimira Imana niyo byose Shibara ko nyene nukugenje numva ingovu muri jewe numvise ko bankunda gukunze cyane uvyumvira ufise kandi wo menguri mutonya mu myaka okay kagumunera yawe nimba oya nene ubizi ukuri umwana aciye ubwenge urabizi okay yes no musi tuje muri filme Pakita urimwo mbega oya sindimo ahantu urimo wewe okay ufise umuvyeyi akunda cinema ufise umuvyeyi akunda bino bikorwa uvyakira gutowe nk'umwana w'imfura yiwe ndabikunda cyane kuko nanje filme natanguye kwikina nkiri muto kuko nanje hari filme ziwe nagenda kinamo si kuvuga yuko yabimatiyemo nije nabimusavye ko numva ndabikeneye nawe acaranyumvira nk'umuvyeyi arabinshiramo ego yes muri cinema ndundi bakunda kuvuga yuko abakobwa baramutse baje muri cinema benshi babindaya benshi bakiyandarika uje muri cinema utegereza guca utwarinda ntabwo mbega bihe gutera amajambo kumbore wahoromva kuri papa bamuvuga nabi none ugira ubwo ukavuga ati bino bintu je sinzobijamo oya sinagira ubwoba gusa nyene ego barabivuga gusa umuntu abikora nawe bafise impamvu yiwe y'igituma abikora hari umuntu dusanga nkuko ubivuze hariyo nk'umuntu usanga mu rugo batamwagurira ngo bamuhe umwanya aravuga ati nemuna nta mwanya bama abavyeyi nituyaga kanigire mu byo nshaka ugasanga niko ko kuja mu izo ngeso ugasanga yabwiyemwo yishakira amafaranga bimwe bavuga ngo bishuka dadi ngo bimuha amafaranga aha yewe ntubojayo oya gisukuru aha nta bintu vy'ibishukoshuko bije bishuka abakobwa bituma abakobwa bagenda mu ngesombi byo gushuka wewe aya vraiment ndafise Imana kandi ndakunda gusenga niyo nk'umutima wanje wikura byiyagiritse ndafukama nkasenga vraiment wow igihe cyose mu mbera mushasha udufite ibintu bitandukanye arafukama gasenga wewe canke abana banyu bigenda gute mwigisha gute abana banyu kuba umeze uko onye n'uruhe ruhara rw'abavyeyi abavyeyi bafise ko uruhara runini ya cane kuko ikimuntu nambaye ko outfit izibuze nambaye nuko kugira anniversaire surprise baneye bamagara ego oya hindukira basi bakurabe hindukira kurabe neza vraiment oya hindukira bakurabe vraiment see the outfits cyane gose vraiment mwamubonye ndibatse ninde guhaye ikado nyene ni surprise bambwiye yuko bayikoraniye barayiteranya uko bari bangana bavuga ati umwana wacu yavutse reka tumuhe surprise ari ukuza imyaka ingahe navyo okay nayi nkuje 17 ufite imyaka 14 ufite imyaka 14 kubera inkumi nka wewe niko nyene nakuriye mu buzima bworoshe kwera nyine nakuriye mu buzima bworoshe imyaka 17 ni uri kuragera mu bigero uri kurakura uri kuraba inkumi koko ikuze kandi iyo niyo myaka bana bahagezeho batangura gushuha ama uvyiyumvira mbega wiyumvira gute kuri kazoza kawe kazoza kanje nkuko nabivuze mbere nyene mu buzima bwanje ndafise impano yo gufasha nyene gufasha abantu nuko nyene mbura ico notanga ntaragera yaho nyene ndonka ngo nanje nange gusa ninaronka nanje ndoza ndafasha kandi shaka nyene
ibyifuzo byanje kwa kunye nabwo ati je mu buzima bwanje nyene ego ndakunda mu Burundi gusa nubwo mama ngukunda ndashaka gutembera mu mahanga ego ndamaze gutembera mu Rwanda hehe avuga ati nkeneye kugenda ahantu indege izogenda nk'amasaha 3 aho ndashaka kuhagera nyene ndahamare nk'umwaka nyene mvuga ati naragiye mu indege kweri narayuri ego na ndege ndurira aya nandurira gusa yenda vyipfuza kandi birashoboka cyane rwose ndavyizeye Imana izobikora ngo makoma visenga igihe nicagera muzumva ati yagiye canke azobahamagara mu muherekezi ku myaka 17 yawe uheruka kukwiza nibe bintu bibiri wiyipfuriza vya vuba uvuga ati je vraiment uyu mwaka ndashaka kuzoshika muri ibi inki ukurumva uzoba ugiye gukwiza imyaka 18 uri umwana vyemewe n'amategeko ko uri inkumi ikintu cyose muhira ko umugore badashobora gufatwa bishakiye ushobora kuza kuvuga ati ndafite imyaka 18 ndafise kwifatira ingingo uzoba uri kuregereza umwaka wa nyuma wo kwegereza ubukure bwawe nibe bintu ushaka ikintu cyambere shaka ego abavyeyi baramudagaduro gusa nyene nubwo ndagishaka nyene nzobanza ngisha inama abavyeyi nyene kuza baramuru utoba wabaye inkumi imyaka 18 yirengeje uzogisha abavyeyi inama none nkiri mu rugo niba bakincuba ariko ubukiriye wabaye umuntu akuze n'amategeko arabikwemerera kwifatira ingingo kuza nyene ndagena nko mu anniversaire y'abagenzi yanje nyene kugena ndinda gusaba urusha abavyeyi uraze bavuga ati mwana nyene anniversaire mure yizeye ego ndayizeye ati sawa genda amasaha ageze gutaha kare ego nyene ikindi naco nifuza nyene vraiment ndifuza uyu mwaka utararangira ko vraiment no kurira indege ndabisengera cyane gose papa waravyumva kandi guca umwana w'umwe amaririye urawuzomugana arakironka Chumwana wa Maria arakironka ndiza gukoze gufasha katumagera mama kugira tugandiriza gatonya kwiyo myaka ya muhamagari mama nabana bigenda muhamagara mama ingo ngo hano muvyeyi umwitsi yego karibu cyane karibu gose amahoro cyane urasa neza gose urakoze cyane nawe ariko ntabwo mbese nabi ndashimuhora sigaye usa neza none kuri muraba munini ushaka kuba mugufi oya hasinzorenga ha nuko nyene egera inkumi yawe ngiye sha wayibonye se wiyumva gute iyo uriko n'umukobwa wawe nk'uyu one sha Franike niteka Imana yanteye shima Imana mbere na mbere shimira nyene naye inkumi nziza nk'iyi ngana gutya tungana rega turangana navyo bana nagusomba n'uburebure yego nibyo gushima Imana kabisa ari wakwiza imyaka 17 nizo ariko yatuganirira ndetse ni kado yaronse ku anniversaire yiwe wiyumva gute mu bukure bw'uyu mwana wawe w'umukobwa cyose no gushima Imana Franike no kunezerwa nuko Imana yandindiye umwana akaba agejeje imyaka agiye ku mwuka w'abazima hariho benshi bavukiye rimwe batakiri kuri inosi cyangwa se bahuye n'ibindi bibazo bidakunda ko bagorora amaguru cyangwa bagorora akaboko ariko byose jewe ndabishimira Imana rero ko bikimeze neza yego yes nariko ndamubaza ati uri kuregereza imyaka 18 donc n'umwaka wa nyuma kugira ngo uzobe muri ya myaka umerewe n'amategeko ukora icyo ushaka kwifatira ingingo kwigira inama n'ubwo tugisha inama umuvyeyi atuzuri kuregereza imyaka ariko aradusigurira ivyo yifuza muri umwaka wa nyuma ariko urumva yuko atari wa mukobwa afise ivyumviro byo kuzogendera mu ngeso mbi mwamureze gute Franike sinavuga nti ni jeje nyene namureze uko nyene mwamwumvishije turi kumwe n'umuvyeyi we papa wiwe burya n'Imana ibihari n'Imana ibibamo kugira ngo bigende neza ubwira umwana ikintu acyumve n'Imana iba yafashije cyane gose ubwo hariho abana ubwira ikintu ntibumve rero iyo utomboje ukamubarira ikintu agacumva biba ari byiza cyane rero iyo unye turagerageza siwe wenyine n'abandi bana barahari gusa nuko ari we yabashe kugera ngaha hantu turagerageza ibyo tubabwiye niba ari ibi bibi tukababuza tukabona barimo baragenda bagerageza si uko bace babiheba burundu ngo ubone ko ikintu bace bagiheba ubwo nyene burya umwana no kugenda gake gake umukariye byose aca bivamo
umwana umukariye aca bivamo ariko ni ukuvuga ngo twe turashima Imana rero ko tukibabwira bakatwumva. N'umwana w'imfura akenshi abana b'imfura abari abana batera ubwoba abavyeyi babo bagatega ubwoba n'abana babo bavuga ati mbega umwana ageze kwitwara gute kuko umwana w'imfura ngo yitwaye nabi n'abakurikira bamurabira akarorero kabi. Wiyumvira iki ku mwana wawe w'imfura? Biraterana ubwoba. Bon. Jewe ariko nta bwoba byanteye kuko mba nizeye yuko ndi kumwe n'Imana byose bishoboka. Hari umuvyeyi bavuga ati jewe umwana wanje hari gihe usanga ariko arakura ndabona atangiye kugira amatayi ndabona atangiye kugira ubwiza n'amabere yamaze gusonga avatangura kugenda mu busambanyi tangure kugira ubwoba. Ikintu cisha abavyeyi rero nico uko batabaganiriza ibijanye n'imibiri. Hariho benshi bagira amasoni ariko kugira isoni si byiza kuko bituma umwana ari ibintu adatahura. Byiza rero ugira ko byose ukamutahuza ukamubwira ataha bimeze uko habimeze uko rero nawe uca umubwira ati rero nawe we ngaha ndakubariye ibi nawe rero ndondera urabe ibyo wohitamo icyo wokora. Ni ukuvuga ngo nawe rero agukundiye aca agendera kuri za nzira wamwereka akamenya ko hariya bitameze neza ahari wo murongo umeze neza. Uramwicira ukamuyagisha ku bijanye no guhuza ibitsina canke n'ibijanye n'abahungu? Jewe turamaze kuba twicarana siwe wenyene nakubwiye ko mfite n'abandi bana gusa nuko ari bo bagiriwe amahirwe yo kuba kuri African TV ngaha. Rero ivyo jewe ndamaze kubibaganiriza amubwira ati abahungu hariho abahungu babi hariho n'abahungu beza sivyo. Rero no kuvuga ngo amubwira nti rero jewe niba ushaka ko ubuzima bwawe uzogenda neza niba ushaka yuko kazoza kawe kazoba kameze neza uze witwara uko uzumenye umuhungu ameze uko byose n'ubwenge kandi dusenga rega n'Imana iradufasha gutahura tugatomboza abantu babi cyangwa beza tukabamenya. Mu kiganiro burya umuntu umaze kumubona rimwe kabiri wamaze kumenya ingeso ziwe. Je nikomeze ushobora kuba wamaze kumumenya tuyuburya ameze uko je tuyaze rimwe kabiri karakwiye kabisa banamaze kukubona uri umuntu w'umunyantege nke cyane uri umuntu w'imbaraga. Ndagusaba gatoya rero utambuke n'umukobwa wawe muzingira baraba none gaye mushaka dutambuke ingo oya ni mwizire ingo twegera umugabo Dabira mfata gutya sha turaje turabageni ngene musanetse nalese Imana ni nziza. Ni cyo kintu wama wibuka iyo wimviriye kahise kawe ndetse n'uno munsi ubuzima usanzwe urimo? Tegenya imaje gatonya. Je no kuvuga ngo ibintu nama nibutse kahise kanje. Nibuka byinshi. Kuko ubuzima naciyemo. Nta muntu numwe atagira ubuzima yaciyemo. Mugana uvuga nti Imana yarangiriye neza ko yankuye hariya nari merereye mu cyaro kashikana mu mujyi Bujumbura. Yagukuye mu cyaro igushikana i Bujumbura. Ubuzima wakuriye munsi bw'abana bawe bariko barakuriramo wahora uvyiyumvira mbega muri kahise kawe? Abana jewe mvuka ahantu bavuga ngo ruguru ariko bacu bahita mu cyaro. Ni ukuvuga ngo aho hantu je navukiye. Naba ndabatuka iyo ndimo ndabakosora ababwira nti jewe mwabana mumenye ko jewe ntago nigeze nkorera mu buzima bubi. Nuko nyine hitwa ngo mu cyaro ni Bujumbura urumva biratandukanye ruguru ni Bujumbura ariko twe ntitugeze tubaho nabi. Nkababwira nti ibi muri ko muranka gukora ibi mwigira twebwe iwacu ntago tugeze tubyigira kandi suko navukiye ahantu hameze nabi oyada navukiye ahantu hameze neza na mutama we wanje aracyariho ariko umubonye agira ngo yibere Bujumbura kandi yibera ruguru kabisa asumbya naba ngaba ubuso reka inkumi zawe nawe reka asumbya kure. Rero mbere na mbere shima Imana yuko yankuye mu cyari kashikana mu mujyi. Uko si bya bose hariho benshi twangana
byabaye ngombwa ko bagumaho ntibashikire mu gisagara ariko jewe naratomboye Imana iramezagira kinyihera umugabo mwiza Bujumbura kinyihera abana beza yo reka ego byose rero ndashima Imana rero ego ni cyo kintu wigira kuri mama wawe cyane mama wanje umuntu asenga narabimwigiye ko kandi nanje ndasenga cyane ni umuntu akundana nanje ndakundana ndafise umutima w'urukundo uko nabivuze nyene ni n'umuntu akunda buri muntu wese atitayeho ngo afise iki akora iki oya akunda buri muntu wese uwishoboye n'utishoboye ego ni ibihe bihe bidasanzwe wibuka mu byamushikiye ukamubona babaye ariko no munsi umubona mu mashimwe umubona mu munezero ukamubona atambatamba ukamubona mu rugo guyiza ukavuga ati wow mana ndafite icizere ko kazoza kabantu menshi kazoba keza nkuko usanze umutima mwiza wo gufasha oya sinobesha navyo ndabona mama gumaryohewe oya vugisha ukuri oya bibone he ntaramubona babaye aguma twe kunye nani bizi tumaze kubona nawe Frani ko mbona jewe agize ngo oya rero bareka rero Javre ni wiyo ushavura ibanga nirihe kubera iki canke uriseka mbabaye ari ibintu nakoze numva ngo iyo umuntu ngo yishavuje ngo agira nte ngo ararwara estoma nanjye sinshaka kurwara yego sinshaka kurwara nishakira kuguma nikomereye njana ruzonjane hageze atari uko narwaye ibyo birwara biza kumbuza umuntu ngaraca agenda ngakonda ngo akabererwa nabi ngo akaca arwara estoma yego vraiment ibyo bintu rero si ibyo wanje musubirize gato ati sindigera ndamubona babaye sindigera ndamubona mu bihe bigoye oya reka tubere igishinga nahe gatonya hano onya mze cyumba bari uzaga umucamo kunyene kabisa ntaco kuri kurakira abantu ndamubaje ati ni gari wigeze kubona mama wawe babaye mugabo no munsi ukaba umubona mu mashimwe yanezerewe agatima keza afite urugo gwiza umugabo mwiza mukunda ukavuga ati wow Imana ni nziza mama wanje oya mama wiwe naye mbajije umwana nagize uko bazaje oya mama wawe turaza vuba katonya uravyumva aca mbwira ati sindigera ndamubona yashavuye vya vrai ko bakunda kuvuga ngo urugo ruratuma umugabo mu madama amera nabi nta bibazo uteza urugo rwawe canke umudamu wawe bo nimba ndabiruteza babaze bari ngaha sije no byishu ariko biratangaje kuba umudamu wawe ari umudamu ameze nkuko oya ibanga niri mbega ni kubera iki hari cyo wamufashijemo bo ubundi kubaga urugo uri umuntu w'umugabo ugerageza uburyo bwose mu rugo bigenda neza nawe urabizi uri umuntu w'umugabo uragerageza uburyo bwose uri umugabo ntudekone ibyo bakagombye kuronka ntibabibure ikindi ntube wa mugabo utahijero ko bitanaje kera kandabivuge papa nkiri umwana nawe urambona atashe mu ijoro yinjiye mu cumba twaca twumva ibintu bigenda bu ibintu bivuga nyene vy'imihini kumbe yugaye baca baragwana baratikurana urumva ko kera mico yari hari kera udakubita umugore wamengo muri umugabo burya imico iragwira abantu bakera bazi imico yuko udakubita umugore utabura umugabo uburyo nk'umuntu wa kera wava bibaza ko yova nyitaje ko ntari umugabo kandi ntaramukubita jewe nyita nk'imbwa ntarushigwa wazi uyu mubaze kwe ntarushi rw'umugabo uyu araruza ariko wapi Frani ntarigera gukoza ku rutoboko kwiwe na rimwe wow abenshi ngo urugo umugabo ategerezwa gukubita umugore wewe aho uvyiyumvira ko canke uri muri abadamu avuga ati ihende unkore kurabe jewe siko zubako cyane itahiye cyangwa aramuteye ubwoba oya ubwoba se wotera umuntu ubwoba umuntu mu bantu uramutera ubwoba oya abantu baba bafite ingene babanye ingene babyumva kumwe ego subiriza nibaza ko ibintu byo gukubitana iyo mico nyine niya bakera ko ndibaza ko kera nk'abantu usanga abana ugasanga bafise nk'ibikomere kubera babitewe n'abavyeyi yego wibaze kwitwa umuvyeyi
ugaca wongera ugaha iharama umwana wawe ubwo n'ubuvyeyi oya sanga waramukubise buryo usanga ngaha harahindutse yego ugasanga ako gaharama karabuze tumye na sheri agira ikibazo ati uyu mwana yari mwiza mugabo quelque chose wewe uri umuvyeyi wabigize wumva utaburi fake baze nk'urwana gurukobwa nkuru acurure urukubita vraiment wapi je sinobikora akuje imyaka 17 ariko arigiriza imyaka y'ubukure ku myaka 18 azafite uburenganzira bwo kwica ashaka atagishije inama abavyeyi agenda hashaka akagutelefona akakumenyesha gusa wama wiyumvira gute ku mwana wawe ariko arakura kandi n'umukobwa mwiza abe bafite umukobwa mwiza bo je nibaza ko nkuko arinze agira ngaha hari amahoro abantu benshi aho ngiye bambwira ngo umukobwa mwiza ngo Imana ngigufashe kabisa ngo umusengere cyane turabona bitazoroha ariko ntabeshe nta buhinga na bumwe wogira wo gucunga umuntu atari Imana hamwe nawe yakeneye ukubesha nubaraja ku ishuri tuba twajanye bona mwirukana gacaca handi nkabona yasa staraje wowe kuvura ubaho nturumva abana batonda ku ishuri na ruguru byarabaho agatonda gacaca kwiriga ku gasantre yirigo ku gasantre sayo gutageze gacata ugasanga amaze nk'indwi zinga hatiyiga kandi wowe natonda sivyo yego rero nimba ameze neza ata kintu kibajamo nibiki nuko we nawe ubwiwa Imana yaramuremanye umutima wo kwimenya wo kwitahura nta buhinga na bumwe wokora uri umuvyeyi ngo umwana ngo umubuze gukora ibintu runaka sivyo nta buhinga na bumwe wokora ngo bishobora ariko uramusengera hama ikindi ukamwica agomba kuronka nk'umuvyeyi ibindi agiye akazimenyanira n'Imana kuko mu gihe atacu yakuburanye nimba nta mpamvu yo kuza kugira ibidakenewe hama ikindi nimba imyaka 18 vuze ngo bahageze ku mwana ngo agende yashaka ngo gataye yashaka yego wewe ugira uvuga yuko umwana kwiye 18 ababaye umugabo mu rugo oya n'amateka ariko aramwemerera yuko abateko ntayaba agumana ari wanje nije nyene n'urugo azobabanye n'urugo wanje yakuze ariko abakuze no azoguma ari musi birenge sukuba ko zoshagenda yidege ivyo je ntazobinzana oya ntaburo kabiri akiri mu amenya tega ari munza amenya ati ndataha kare iki abavye ntibambure ivyo ntibibaho nazobabaye n'urugo ko yakuje 18 oya never nicyo kintu wipfuriza abavyeyi bawe igihe cyose iyo babonye ndabipfuriza kubandanya batera imbere kandi ndabipfuriza no kuramba umwami Yesu akomeza abanzigamira kandi ndongera ndabipfuriza ibyo bipfuza umwami Yesu avyumve Yesu Kristo wo mwijuru azabibishure hakiri kare amen ego cyane ni vya cyane gose uno munsi tuje kuri filme Pakita igiye gusohoka kuva ku munsi wa mbere iciye kuri RTNB ariko kandi ndetse no kuri YouTube channel yawe mu ngitangura kandi nyene izo yamaze gushikako kubera iki Pakita mbega nibiki Pakita ni izina ry'umuntu ego Pakita ni izina ry'umuntu hama murakoze cyane muheza gigwe ego Pakita ni izina ry'umuntu ego hama rimaze kuba izina ry'umuntu twiyumvire gukina filime tuyita Pakita bivanye nuko iyo filime irimo umwana yitwa Pakita rero wewe uca wibaza ati why baciye bayitirira uwo mwana nuko yari umwana nuvuga yavurugana yagorana yarashe uduchallenge nyene two muhira twumva yuko filime twoyitirira uwo mwana kugira abana barabe uwo mwana eske yitwara gute yego nimba byari byiza bamwigire nimba byari bibi naho barangene bohindura bamere nk'uwo Pakita yego abe urakunda filme isigura iki mu buzima bwawe filme niki kuri wewe filme isigura ndavyitse urubuga nyigisho filme isigura ahantu abantu baronkera inyigisho ahantu abantu baronkera ubutumwa biciye muri ico kintu cyitwa filme kuko filme ni inyigisho nkuko haba inyigisho zo mu mashengero ushobora kumva ubutumwa uciye mu ishengero ni nako habaho n'ubutumwa buciye muri filme ego muri kahise kawe ukacugereranya nako bukuno munsi ubona Abel ari umuntu yagiye arahindagurika mu buzima mu buhe buryo
akahise n'ubu uko nagenda hindagurika yego guhindagurika kwa mbere nuko ubu ndafise inda nini narahindutse none kuva kera nanganuka niba guhindagurika sinamenye ko washatse kuvuga ubuhindagurike ni bwinshi yego ya naho nyine aho ni sawa aho ntiwahereye ni sawa ndavyibusha ibiro mfise sivyo nari mfise mu myaka 10 naho narahindutse pe hama ikindi naranakuze no mu vyiyumviro burya uko nari meze kera ndazi ubusikomeze wari ukundi meze yego mu vyiyumviro mu bijanye no gushikama mu vyo kubaka urugo mu vyo kwiteza imbere yego no kwiteza imbere ariko rero igitangaje ugumura umujene see the outfit iraba ingene yambaye urabipantaro yonyene yiyambari urabikirato yiyambari umenga n'umusore w'imyaka 26 uraba agapira ugumura umusore ibanga nirihe ibanga nuko navyisanzemo nasanze ngira ntakura oya abantu benshi bakunda kuvuga ngo iyo umupapa canke umugabo yubatse aguma yiyubura yiyambika amasheneti amasaha y'amabring bring yiyambika nyene nk'abajene jene ngo abafise abana b'imyaka 10 ningahe wagenda risubiza itoto Urazi ko nimba ari ikintu cananiye ari ico Safre mbo je umuntu nubaha abana ndubaha abana sishobora gufata umuntu w'umwana ngo ndamugire n'umugenzi nibaza ko nta muntu arambona niciranye n'umuntu w'umwana mu kabari jewe ndamugure n'ifana ivyo ntibibaho kubera abakuze nibaza ko bahari wewe ni mu bakuze none barahari none wayinza kugura ifanta umwana ndamuhindura mu vyiyumviro ndamuhendesha ifanta ego umwana arashobora guhindwa n'ifanta na brochette canke ifanta na pure umva ko buri umwicanye yego je tuma n'amateka bihana buryo bagufatanye n'umwana urafungwa kabisa kabisa imyaka n'imyaka kubera ko uburiko urahonyura agateka kigo kujya mwana ntarabitahura kubera ku myaka afise ntarabitahura rero abonye we umuha mujana mu modoka umutora ku ishuri igiri kumugurira ivyo umugurira umuhicajya usanga wamuhinduye mu vyimviro ukamutwara ugatuma umwicira ubuzima kazoza kiwe ivyo regesi ni murabo nimba renguma nsuku akamvuga ko ari ubwiza bw'Imana Imana niyo ibikora nituma bigenduka ego Ornella Mutoni muramubona gahanye numwe mu bantu watanguye wakoze wubatse kuva ku busa gushika kuri uno munsi wakira gute ukugumana kwawe nawe mu gihe ugumana kwawe nawe kwabayemwo impari nyinshi muri iyo myaka yose mukoranye nibaze ko nimba harabayemo impari sije wa mbere sitwe ba mbere vyabayeko kubera ko nakuze nkivuka numva ngo ntazibana zitakomana amahembe uwo mugani sitwe twawuzanye twawusanzeho ega ariko na kera hari mwizongorana nimba rebe bishika twagira ico tudahuriza ko nk'abantu nibisanzwe ahubwo iyo bishitse birabandanya tubigumamwo canke turavyanduza n'abandi nico kibi nimba vyoshikaje twegirana akabaza nuko twagacemura amoro menshi ntabona numwe aha nituri abamarayika bashobora gushika umuntu mukagira akantu mupfa canke mukagira akantu mutumvikanako ariko igikuru nuko mugacemura mukabandanya ubuzima usiguye neza cyane kandi mu buryo bwiza uno munsi waramukujije uno munsi nawageze mu bigero aho ariko arakora canke ashobora kuba akora sinema ziwe kandi zigakundwa abantu bakamukunda mu buryo butandukanye uvyakira gute kuramura umukobwa mugiye muri sinema ndundi bambye bavuga yuko abakobwa iyo baje muri sinema bazanwa n'uburaya hama kandi bikarangira bajyamana nabo bategurira ama sinema wagwana nazo nizo ntambara gute bifatanye n'urugo rwawe bo bavuze yuko abaza muri sinema baca baja muri ivyo vy'ubusambanyi ndumva ubusambanyi mu isi bwo bari buke kuko abakina sinema ni bake egare ko atabwo babuhari ngono bwa ko nko mu Burundi nta bakobwa 500 bakina filime nimba abakina sinema aribo basambanyi nta busambanyi buhari urumva tuzoja mu ijuru twese nibaza yuko ivyo atari byo hama ikindi umuntu wese yaje mu gikorwa akora abafise intumbero yiwe n'ahashaka kugera bivuze ko nimba ariko arakora ibikorwa vyiwe nuko yamenye ingene yitwara amaze kugira muri ibintu aravuga ati nshaka kugira ariyo mpamvu ariko arabikora ariko yaza kwishinga ivyo bintu vuze vya mbere by'ubusambanyi ngira nizo filime ntiyari kuzikora
kuko nibaza ko atari mubi atabuza abamurondera atabuza abamuja abo bimukuramo bakamujana muri ivyo ariko kuba bandanya bikora nuko wenyene afise ahashaka kugera. Intambara zaje zivuga yuko muba muryamana wazigwana gute hamwe n'umuryango wawe canke n'urugo rwawe mu rugo rwawe bavyakira gute? Turyamana Vyaravuzwe je twararyamanye Mwararyamanye Bona amafilimi urabona je turyamanye aha ujya para muri filime imwe zibiri zitatu oya urumva ujya bivuga uba ndakubwira akantu utaruzi waruzi ko izi filime dukina abantu bose badatahura ngo tuzikina gute uzi ko hariho abantu bakubonye ukinana n'umuntu muryamanye akubwira ngo ntumwe ngo ntivyari hajya ngo mwaciye mubikora mwabandanije hariho n'abagore b'abantu bidakunda ko twokinisha filime kubera bazi ko mukinanye muri mu gitanda ngo tayari ngo vyaheze niyo mpamvu rabo bantu batizwa kuvuga ngo naka muraryamana kubera ko mwarakinanye amafilime mukundana mwarakinanye amafilime mujyanye mu gitanda ekaro nizo twakinanye arise twakinanye akaza nicaye muri sara gaca nyicarako ibyo rero nk'umuntu atarakina sinema avuga ati iye rujya rudemuruka caruza ngo kandi gwicaye ngo hahani ego egare we ntavyumva ko byoherera yumva ati hajya nyene vyaciye biba niyo mpamvu rero je nka je sino birandira ko mu bintesha umwanya babivuze uko nico kibuga turiko ndavyakira uko ko nico kibuga kiriko urugo rwawe uruvyakira gute ruvyakira neza niyo mpamvu atankurikiziba ntaco bitwaye iyo harimo ingorane nibaza ko umuntu wa mbere yobabara ari madamu wanje rero kuva watabivuga arabafana okay no gutahura abafana dufise abafana batandukanye abumva ibintu ku abumva uko abantu bagenda batandukanye mu gutahura ibintu rero ubitahura ndazi ko atafise ico kibazo amanyene jewe mvuze ko naryamanye n'umuntu ari mwiza je numva ari fresh ikintu ko yoba ari na mubi kuko nacangene na maramara ati kajya kaboro kweli niko banyagiritse ariko ari umuntu mwiza wa bien kuna shida muri make noga imbwa yoga inzungu kabisa ari mwiza mushaka muzovu abera nibizoheza bikubaka kumure kazoza kabi canke ivyo abana bazobona baramaze gukura kuvuga ati yo papa bwabo ndi nibi yarari oya abana banje barasobanutse baratahura filime irya ni filime batayitahura sava ariko abana baratahura ko ari filime kuko barabona ingene tubikora hanige tubikura ivyo nyine abantu bikeka tukabikora turi kumwe n'abana bari haje fe turi kuri mu cumba cyo turakina iyo scene inyuma hari abantu hari cameraman hari director hari ufasha amatara hari ufashe micro ugasanga n'abana bari ngaho cyane na madame ari ngaho abwo madame nakubwa to yashira ngo mufate neza avuga ati ahubwo fata neza kora filime reka ibintu byo gufilima madame akubwira ngo fata neza kabe naje we yagiye ukira ndamureka nta foto wabonye ari umugore wa Fikofi yego nabone sibisanzwe nibeze none Fikofi ko kake nijyanye igisho kwisohoka Fikofi kaca hinduka umugore arabikina wenyene hakenewe ujya mugura kina ijya ijya nyigisha keneye gutanga kire ku muntu adatahura filime je ndabitahura ibisanzwe ego no musibisima ndundi harimo ubucuti budasanzwe gufashanya gukorana gutandukanye urugezo rwa sinema ndundi muri kino gihe urubona gute sinema ndundi yarateye imbere isigaye ikunzwe kurusha uko byari bimeze mu minsi iheze kuko mu minsi iheze abantu ntibayikunda ntibayiraba ariko ubu barayikunda ndabona ko zikora benshi kuva ku wa mbere ngirahurira kuri wa mbere hama hasurutse filime ivyo rero biraryoshe birampimbara urugero rwa filime nuvuga ko rumeze neza kandi no mu bakinyi babanye neza nta kibazo bafitanye nta ufite ikibazo ku wundi muntu wese aripambanira n'undi akipambanira je numva ari amahoro menshi ego mu gusozera rero umukobwa wawe ayeruka gushikana imyaka 17 yatwetse na kado bamuhaye ko anniversaire ariko avuga bimwe mu vyipfuzo vyiwe vyakazoza n'ingenda n'umukobwa mu buryo ki azokwitwara muri kazoza kiwe nibe bintu amwifuza umukobwa wawe ga abi bitandukanye kumbure rivyo bayumvira cyane wiwe ariko nk'umuntu w'umugabo avuga ati sha jingena ndamubona n'ingene mbona yisi mbona ko umwana wanje yozokwitwara muri buno buryo nyene jico no saba imana nuko umukobwa wanje kuryameze cyangwa bamubona mwiza nuko yobu umukobwa yubaha imana ari mu mana akirinda ego hanyuma yamara kwirinda imana ikamuha uwo bakwiranye kandi
muzima atabanje kwandagara. Wow. Hakagera igihe nkabona nyene iyo myaka iri imbere nkuko mubona ariko arakura. Nkabona nyene mperekeje umwana wanje agiye kubaka n'umuntu witeka. Avuga ati vraiment agiye kubaho neza. Byonyohera. Kuko haje ufise umwana w'umukobwa yaje kurongorwa usanga umugoroba anakupigia simu yona papa kuna chumvi ndabuze umunyu. Man usanga yamagogo wagize kuvura umwana urinze usazo yarimo none uri kuratunga ingo zibiri utunze urugo rwawe utunga n'ubwo umukobwa wawe yumva biba byoroshe usanga byagutsitaje biraryoshe ko umwana yogira ubuzima bwiza agiye hariya akaronka urugo ruhagaze neza na hariya akabaho neza. Urakoze cyane. Ishaka utubwire bano bantu mu gusozera ku bantu bagiye kubabona muri sinema. Ndabwira amazina? Yego. Donc nizo bazo ningene bazo bameze muri sinema. Uyu ni Ciza nkuko mubizi nyina akunda gukina no mu comedy. Yakora akazi ko mu nzu ibintu mwene ivyo protayi ibintu mwene ivyo. Hanyuma uyu nawe yari umupapa papa wuyu ariko uyu akaba yaragorana nkuko rebabariye yaragora cyane uyu. Umwana? Umwana yaragora. Aniwe Pakita? Aniwe Pakita. Okay. Hama uyu yari nka mama wiwe. Nuyuhe? Mama wiwe. Ornella. Not mama wiwe. Yari mama wiwe. Harimo umugore wa mbere. Nundi yaje mu nyuma atagihari ni. Uyu ni wa kabiri? Kubera iswari bari ndende. Yego. Ni wavansanga wavuze film. Hama meme nawe? Meme nyene nawe yaje kuza mu rugo mu nyuma. Ariko bose yaguma abafata nabi. Yego. Yaguma atanumwe yuwa. Yes. Nihe wifuza ko sinema yuno munsi igiye guzoshikaga Abel? Aho nifuza nyene nuko yorabwa abantu bakaguma bakunda sinema bakunda ibikorwa byacu bakadushigikira. Yego. Nibaza ko kakanu kabura gatubaza bavuga ngo warundi waje guceza filime ngo sinema ngo ni za Rwanda za Tanzania ubu byaragabanutse. Yego. Ubatangiye gukora ibikorwa byacu kandi kwizere ko bizobandanya bigenda neza. Yego. Ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV, ijambo rimwe ku bakunzi ba Sinema Nduni, ijambo rimwe ku bakunzi ba Abel Nduwayo bwite. Bo abakunzi ba African TV. Yego. Ndababwira ati mwandanye mushigikira African TV muyiraba mushigikira. Yego. Hama ikini naco ndabamenyesha yuko filime Pakita izotangura gupasa kuwa mbere w'indwiza isazi 3 n'unusu kuri RTNB. Yego. No ku munsi wa gatatu kuri Abel Nduwayo official. Rero babandanye dushigikirana n'abandi batandukanye muri rusange. Asante sana Abel Nduwayo. Thank you. Yes, nuko ni Abel Nduwayo ngaba anya abandi bakobwa beza nga anya raba kwanza intambuko nziza ya Ornella Mutoni nguyo onya nga anya. The outfits. Yambu cyane. Yambu. Ni sawa? Umeze neza? Ramutsa abakunzi ba African TV n'ibimara mare byinshi bazi. Nukuri pe. Abakunzi ba African TV ndaramukije cyane. Tukazaje gubira. Andre kwandikira kwanza yamba. See the outfit. Ndabira ndabira kino kira. Ndabira kino kira. Urasa neza. Cyane gose. Ubwiza buguma bwiyongera. Ndashima Imana. Ibanga niri? Umutima mwiza. Munguru umwana w'umukobwa w'imyaka 16. Gusa sinayirenza. Sindanayishikana. Jewe ndahabuwe n'ingene wambaye n'ingene usa byose. Je ndaza kubanza guhera ngaho. Turindire. Nabisha koshi kwanza. Tutabishanyisha koshi guanga. You have to be honest. Twishime ntaco. Okay sawa duharure nta kintu. Okay. Duharure nta kintu wambaye. Turako ata miliyoni ubirimo ibi. Tuzagwera kushakoshi. Turahere kushakoshi. Tadore kushakoshi. Sawa duhere kushakoshi. Dushiramo ishakoshi n'impuzu niki. Byose. Yego kandi bavuga ngo nukwishima nibisanzwe. Tugerageza tuvuga. Kiretse dushizemo ishanete. Ibi byose tuza kubishiramo nta kibazo. Ishakoshi nangahe yonyene. Nayo nzi nanibuka. Okay tugereranye iri muranga. Noya sinovuga ibintu nambari. Ugende bisanzwe barabizi. Vuba wambaye impuzu nziza cyane. Urakoze nuko. Uraberewe gose. Urakoze. Yego. Abakunzi Africa TV bari bagukumbuye. Nshoto mara bati baramukanye ibimara mare byinshi. Naje nda bakumbuye gushika naho mbonye Franike nkajugumira.
Yesu ndumiwe. Batse vraiment. Yego, ni muri Pakita uje aho uno munsi ari gusangira ndetse no kugira ngo ashobore kwerekana ko sinema nshasha igiye kuza. Kubera iki kandi kugaruka muri sinema ya Benduwa inyuma y'ibihe byinshi bitandukanye? Sinigeze mbura muri sinema ya Benduwa. Bisho wamuhari. Nico kintu ushitse nariko ndamubaza ati none yabe gute washoboye kujera amajambo menshi atandukanye yagiriza we na Ornella ko mujyamana cyangwa mugendana mu bintu bitandukanye ati gute ivyo nashoboye kubijera adusigurira uburyo ki yashoboye kubifatanya navyo akababwira yuko ibijyanye n'ivyo muri sinema ariko ubuzima busanzwe koko muri nk'abantu kuko bamaze gufatana abere n'umuntu ameze gute ku buzima bwa Mugenzi navuga ko ari umuntu tuzinanye kubera akazi nyene ndabigira mu nk'ubugenzi birahutu ntabirenze nyuma y'akazi nyuma y'akazi nta bintu ntabirenze navuga ngo unye haraze ngira nk'ukwezi namukubita ijisho abere kwa Pakita yari maze imisi nyene yumva yahejeje kugira heze ukwezi utamubonye vrai uno muba musubiye kandi gusubira kandi kubonana okay yes uno musi sinema ndundi uri kwibona ku ruhe rugezo gane shaje ndashima Imana nubwo nyene bigoye intambamye ari nyinshi ariko ndashima Imana aho tugeze ariko aho wewe ugeze uravye kahise kiwawe nuno musi aho ugeze uraho n'itandukaniye aho ngeze ndashima Imana kubera uko buca niko ngenda ndiga bishasha hari gihe banumva menga ndiko ndashika munyuma ngacamura na challenge stable ngavuga ati bya bintu muganga ngacambona ko imbere ari heza tu yego kubera nta gucika intege ati rero shanga umukobwa yaje muri sinema ndundi arifata kibera mwiza akaronka amahera ubuzima bukoroha biro nivyoroshe nakazi kagoye nk'ubundi buzi bwose kandi ngo muca muharonkera aba diaspora n'abagabo benshi urigera umurana mu diaspora kandi batatwizera bavuga ngo turindaye ko batwita benshi batwizera bamwe ngo turabananiwe n'ingo abandi tuba twaje kwiyerekana iki nibatahora ko akazi turimo kudukorera igihugu biramaze kugushikira koko ugahora na challenge yo kuba utohuza n'umuntu runaka bivanye n'amazina babita oya nurika guhuza n'umuntu gute oya no apana kudahuza mu kuyaga nawe no kudahuza mu buryo bwa relation yanyu kumbure mugiye gufatana urugendo kubera ivyo akazi uja umwanya kubera icambere bidutwara umwanya mwinshi tugenda tukarara yego kubitaye ndwi kurakora kugira we umurazi ko umuntu musohokana bashaka agutelefone abakuronke nyine ukashimura no cyo akazi kabandi ngo ugume kuri apere urumva umwanya wo kubakura hari n'umwanya wo kubaka akazi kaboneka wasanga n'umuntu nawe atakora bitahora ashaka kwikunda hari umwanya wo kubaka gusa ashabipfa rero uramaze guhebwa cyangwa uramaze guheba kubera akazi ukora kenshi more none se Valentine yahimbaje gute jenyene yo nano kugwaye ishugwe mira oya hamuna gwashwe kwise Valentine you have to be honest ubusanga hari ukabura ukora mu hapa ishugwe umugenzi bisanzwe no amaze kumishugwe na mukunzi turakundana mu muri ishugwe nari bakundana n'abasirikare gusa ukundana n'abasirikare gusa usanga bakuriye ibyo kurya canke ibintu bizimvye kare kugura amashugwe canke impuzu ariko ishugwe ngeze cyaryoha cyaryoha mugabo nyine bibiri ese kurabikunda oya sindabimenya ko ndabikora oya ko ntayitaraza oya vyisabire kumvure next year azohava bikora vyisabire uzoba afite urukundo kuri wewe aje genda ndabimubwira ariko urabikunda basi ishugwa ari kungene babo ko barifatanya abantu bari imotereza ruramota none kwatinga anu kwatinga hatari hajya biba birimo le 14 février kuri Saint-Valentin nta kintu orange no umunsi wose Sheri ndakwifurije umunsi mukuru mwiza w'abakundana iyo message ntayo waronse narayihawe na benshi da abagenzi iki munsi mwiza w'abakundana none w'abakundana gute batazi ko ufise umukunzi ninde yo kwemera ko ndamufise uko urabiraba vyemera oya no ko nani mwigira vyemera ko ngambara nkuko ubunya wewe aya keriri none kirato ndeke kubyibuha ngo nuko nafise sanda ndafise shenge afishe ariko basi ni yamaye ishugwe n'indi nashatse kukubwira ariko ndamufise urafise umukunzi yego cyambere muzi muremeye ko ufise umukunzi yohora ndamwemera yenda mufise je nabigere vyemera nari kone no horuze ndi single genda
ndafise vraiment ndamwemera none uhakana umugabo vraiment musheri oya bifise inzira ya kazoza biriko birajanamwo canke ni kazoza ntitwoganira c'est vrai umwanya wo gutana rawuzi nataye mwinshi frani nukuri bidafise inzira gusa niwe ko asenga Imana ihezagira ego kandi birashoboka cyane gose ego karibu rero uje kwifotoza wambaye cyane gose kandi kuva kandi tugaruke kandi tuganirize baragukumbuye abakunzi bacu ego ndoza vuba ndavyemeye urakoze cyane ego yambu cyane yambu ni sawa umeze neza abandi bamureza kwifotoza ndaje ndabashikiriye namwebwe mukanya urasa neza cyane ngo twihagarare ngaha basi ngo twihagarare ngaha ahanye mbega ubwiza abene ngo araba ngo abadamu beza n'abakobwa beza cyane oya araba abadamu beza ende bafise igihagararo kandi nyene bashobora gukina neza hano umudamu ngana ufiswe bingahe tutabishaka bani je mugenda kwipimisha ibiro kubera nuza kwipimisha ibiro aya muri make nta pressure y'ibiro office aya ico kintu nikirigera kiba sizi nk'umunsi nzogwara hari gihe nyene byoshika nk'umunsi mugasanga ndagwaye gasara nyene ko bampima ibiri imbere yuko bamvura ubundi bwo je nta biro mpima ntabyo nzi uraho kwipimisha ibiro rya mperuka kwipimisha ngira nk'ifise inda y'umwana wanje naho nyine araheze imisi rero imyaka 3 wari ufite bingahe ibyo by'ibirore mu bindekere kubera je no mugomba mu bihozi kibanza ibiro by'umuntu umeze neza musakozi bakunzi ba African TV amahoro bakunzi ba African TV umeze neza murakomeye ibazingene urazingene bagushuhuye bivanye n'ingene tumaze gutegura kenshi gukora mugabo bikanga abakunzi abantu bamukeneye muri commentaire muze kumbwira amaze gutegura ikiganiro ciza ariho nabaki abajama bawe bo kuri Facebook bakumenyereye mu guteka ndetse nanda kumenyera mu sinema batubwiye muri commentaire kugira ngo tuzobategura ikiganiro ciza kiryoshe cyane muratwonereye mama okay sinema ndundi yari ikintu abantu benshi bavuga yuko iri mu busambanye niki umumama nka wewe wayijemwo uzimbega makuru akunda kuvugwamo mbega wayisanze gute je kwanza nayitangwe ntarana n'umu mama ukiri inkumi ego nkiri muto kwanza bana nkiri inkumi nkiri muto c'est vrai ubwa mbere nyene barabivuga nyene ko film ari y'ubumaraya iki ariko ndizera ko ubumaraya atari film gusa akazi kose umuntu aba arimwo bivanye n'ukuntu yitwaye canke ukuntu yigenza ashobora kubimaraya ego uretse kuba muri filime gusa n'ubuzima busanzwe ushobora kubimaraya rero ibyo sivyo donc n'ubuzima busanzwe ushobora kuba indaya ego udakina filime ushobora kuba indaya ukora muri banki udandaza mu isoko ahariho hose bivanye n'akazi kawe n'imyitwarire yawe mu kibano ugitangura sinema canke ukimara kuyijamo nyene neza nta majambo mabi canke ivyaguca intege bigeze wumva abifashemo gute ntivyobura kubera urabizi ko kera bavuga yuko abantu bakina filime ntandero bagira nabamaraya nkuko babizi iki niki ibintu byinshi rero nk'umuvyeyi akubonye yene ufise uri muntu uzenya uri muri ivyo vya filime yashobora kuvuga ati umwana wanje ntuzosubire kandi kumwegera ego yes nuko onya kandi we birangiye utagiye kwifotoza je nifotoje wifotoje ndaviriye mama ndaviriye migene asa neza yes nuko onya bironye zina bikaguba bigira bitangure ngahanya asante sana Abendo wayo ego urakoze cyane yeah